Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga B-Info Plus, kano mwenda baramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu c'igenekerezo gicenda ku kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo 2025. Twari tumenyereye tubaha amakuru menshi, ariko twihanganire cyane twarababwiye igituma n'ikibazo c'amagara nifashe neza, ariko ndazi ko dukomeza koroherwa umwanya ku mwanya. Uno musi nje kugira ngo tuyage ibintu bishika kuri bitatu abantu benshi nzi yuko boba babifise ko amakenga canke babishidikanaho. Icambere ati ni kubera iki FARDC tutabona iriko iragwana zino ntambara ziri mu gihugu ca Kongo. Ikindi tuza kuyaga ni kubera iki hakunzwe kuvugwa yuko u Rwanda arigo ruriko ruratera igihugu ca Kongo, ndetse turaza kongera turabire hamwe iki kibazo ko tuzi yuko u Rwanda aragahugu gato. Bigenda gute ngo gateze umudugararo mu ruhugu nka Kongo ruba rurenze u Rwanda incuro 80 n'izindi? Ibi vyose turaje kugira ngo tubigaruke ku murano makuru yacu. Murabizi yuko ntabandi umwe bandi kumwe n'umusanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ibigiye bitandukanye mu buryo bwimbitse. Ariko imbere yuko ndamuha micro, mu nkunde manze shimire cyane we muntu wese dukurikirana udahengeshanya, yaba bari mu Burundi, abari muri Europe, abari muri Asia, abari muri Afrique muri rusangi, abari mu migabane yose canke mu micungaro yose igize isi yacu. Murabizi yuko tubamiza ku mutima, murabizi yuko twama dukora kugira ngo mumenye ibishasha biba bigezweho. Nuko ariko nababwiye ko bandi kumwe n'umusanguzi, ariko mu ntunge gato ntituri kumwe muri studio, mugabo ndagerageza ndabashire mu butumwa yashoboye kuma kugira ngo mubashe kumenya ivyinshi. Reka ntangure ndamuramutsa ndamuha n'ikaze umusanguzi wacu, hama tubwire nibi nashoboye kubayagira mu ntangamara. Amahoro cyane bwana journaliste, nkunde ndakuramutse, nizera ko uri kuramera neza. Reka ndamutse n'abadukurikiranye muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza gitoya, ariko gifise akamaro kanini cyane gose, kuko ni kiganiro bwana journaliste nshimye ko duha umuco abantu baguma batubaza ibibazo bitandukanye. Bamwe bati ni kubera iki muri Kongo intambara zaho zidahera, abandi bati ni kubera iki none igihugu cy'u Rwanda aragahugu gato cyane mugabo kabujije amahoro igihugu kinini nka Kongo, wanashaka igihugu kiri mu bihugu binini cyane ku isi. Abandi bati ni kubera iki igisirikare ca Kongo kiriko kirabonekana nkaho menga ni igisirikare c'intege nke, mu gihe tuzi yuko leta yabo iguma igura ibigwanisho bikomakomeye, kandi tubizi neza yuko ari n'igisirikare bivugwa ko gikomeye cyane muri Afrika, coba kiri mu bisirikare 8 bikomeye. Bwana journaliste, ibi ni bibazo kandi bihambaye cyane gose abantu bibaza ariko ntibashobore kuronkera inyishu. Nshimye rero muri kano kanya kuza gutanga inyishu ya bino bibazo kabisa. Nivyakunda wo kumva kino kiganiro udukundire ugishitse ahantu kure hashoboka, kugira ngo abantu hamwe n'abandi batahure impamvu muri Kongo hariko haraba intambara, kandi hamwe n'intambara kandi itanateze no guhera vuba muri kino gihugu ca Kongo. Kino kiganiro kiraza gutuma bwana journaliste abantu benshi dutahura impamvu FARDC iriko irasuzugurika muri no migwano irikiraba muri kino gihe hano mu gihugu ca Kongo. Journaliste n'abadukurikiranye, nashaka kwanza menyeshe abadukurikirana yuko muri Kivu hamaze gupfa abantu barenga miliyoni 6, kandi igitigiri nyamwinshi c'abamaze gupfa n'abana bakiri bato, abakurikira n'abagore hamwe n'abatamakazi. Urumva ko bwana journaliste izino ntambara zimaze guhitana abantu batari bake muri Kivu kuva aho zino ntambara zitanguriye.
vyagiye bivugwa cyane yuko igihugu cy'u Rwanda ari cyo nyirabayazane hano muri kino gihugu ca Kongo. Kuva muri 2012 mbere n'imbere yaho byagumye bivugwa yuko igihugu cy'u Rwanda ari cyo cama gitanguza intambara mu gihugu ca Kongo, nubwo igihugu cy'u Rwanda ubwabyo kitacemera ndetse n'abafana b'igihugu cy'u Rwanda batavyemera, ariko noneho ibihugu rutura biramaze kwemeza yuko u Rwanda ari go nyirabayazane mu ntambara iri mu gihugu kibanyi ca Kongo, ndetse bino bihugu rutura bikaba byaranasabye u Rwanda gukura ingabo zago mu gihugu ca Kongo. Aha rero nce ndabasaba ko muhandika ahantu, kubera ko ndaza guhagaruka turabe neza nimba kino gisabo ca bino bihugu rutura c'uko u Rwanda gukura abasirikare bago muri Kongo yuko mu by'ukuri ari gisabo koko canke ko ari novuga ku gusiga inkore ku maso igihugu ca Kongo canke amakungu. Bwana journaliste, turafise ivyemezo yuko igihugu cy'u Rwanda gisanzwe gifasha umuhari wa M23, kandi n'igihugu cy'u Rwanda ubwacu ntirubihakana, usibye ko gusa go rutemera ko abasirikare bago bari muri Kongo, mugabo ntiruhakana yuko rusanzwe rufasha uyu muhari wa M23. Uyu muhari wa M23 bwana journaliste n'umuhari uvuga ko uri muri Kongo kurengera inyungu z'abakongomani ubwabo, usibye ko n'u Rwanda rwavuze kandi yuko rugomba kuja ruri muri Kongo kugira ngo rushobore kurengera inyungu z'abakongomani basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha rero bwana journaliste, nubwo u Rwanda ruvuga ko atangabo rwahaye M23 ngo rufashe, ubwago ruremera yuko rufasha M23 mu kuruhereza amafaranga. Ibintu u Rwanda ntirubihakana, no kuvuga amafaranga yo kugira ngo bashobore kuba kwifashisha. Ikindi u Rwanda rudahakana nuko rudahakana ko rwahaye M23 nako ruhereza M23 ibikoresho vya gisirikare, ariko nubwo ruhakana ko rudafise ingabo muri Kongo, ingabo z'u Rwanda ziramaze kuboneka ku bwinshi, ndetse natwe hano kuri rubuga rwacu twaratanze ibyemezo by'uko ingabo z'u Rwanda ziri kuri buno butaka bwa Kongo ziriko ziragwana ku ruhande rw'uyu muhari w'iterabwoba ari wo wise M23. Aha rero ncangaruka kuri cya kibazo bwana journaliste, abantu benshi baguma babaza ati none u Rwanda ruriko ruja muri Kongo kurondera yiki? Iki kibazo nico tugomba tubishura bwana journaliste mu buryo bwiramvuye. Nibaza ko tutazosubira kandi no kucishura, kuko incuro tumaze kucishura ni nyinshi cyane gose. Iyi ncuro yoyo nibaza ko ariyo ya nyuma. Mu bisanzwe igihugu ca Kongo kirafise ubutunzi kama, ibi nta muntu numwe abiharira. Kongo ni igihugu gifise ubutunzi kama. Mandi majambo, Kongo iri mu bihugu vya mbere ku isi, mbere hariho n'ubutunzi Kongo wanashaka ifise gusumba ibindi bihugu byose byo ku isi. Kongo rero iri mu bihugu vya mbere ku isi bitunze amabuye y'agaciro, kandi amabuye akoreshwa cyane mu bintu abantu dusanzwe dukenera. Aho Kongo iri mu bihugu bitunze cobalt hamwe na coltan ku rugero rwo hejuru cyane gose. Buno butunzi kamaro bona journaliste ni ubutunzi novuga ko bukoreshwa cyane gose, ndavuga cyane ku mugabane wa Burayi mu gukora aya matelefone smartphone dukoresha, izi benshi bita ngo na Android canke aya ma iPhone n'ibindi zirakoreshwa. Kandi bona journaliste ndavuga buno butunzi bwa Kongo burakoreshwa kandi no mu guhingura ibigwanisho novuga rutura, eka ndetse hariho n'ibikoresho bisanzwe bikora ku bibuga by'indege bakoramwo muri buno butunzi busanzwe buri hano mu gihugu ca Kongo. Aha rero bwana journaliste, ndashaka ko abantu batahura kano kantu. Igihugu ca Kongo, ndavuga intara ya Kivu yonyene, itunze ibice 60% ya buno butunzi, ndavuga buno butare kama, nukuvuga ibice 60% y'ubutare kama busanzwe buri ku isi buri muri Kivu yonyene.
aha rero bwana journaliste nkeneye ko abantu dutahurana kuri kino kintu yuko intambara ubwicanyi bw'indengakamere muri no ntara ya Kivu byorohereza cyane abasuma ba buno butare. Wumve ko ni ukuvuga intambara iyo yabaye nyinshi muri Kivu canke ubwicanyi bw'indengakamere n'ayandi mabi adasobanutse ni kimwe mu bintu byorohereza cyane abasanzwe bariko bariba buno butare muri Kongo. Hariho akantu bwana journaliste ngomba ko abantu nako badukurikiranye bamenya, nuko abahinga ba ONU bavumbuye yuko mu mwaka wa 2023 yuko u Rwanda rwagwije umwimbu ibice 50% by'ubutare bwa coltan gusumba, nukuvuga bafatiye ku mwaka wa 2022. U Rwanda rwarose umwimbu wiyongereye cyane ibice 50% mu mwaka w'ibihumbi 2023. Bwana journaliste, aha ndiko ndabwira abantu bumva, ndashaka ko nshaka gutanga buno buroro kugira ngo nerekane impamvu u Rwanda ruri muri Kongo n'impamvu Kongo kuronka amahoro bigoye cyane gose. Ikindi kintu bwana journaliste nomenyesha badukurikiranye nuko muri Rubaya yonyene M23 icukura ubutare bungana n'amatoni 150 ku kwezi kumwe. Aha rero abantu nibaza ko turiko turajana ni muri Rubaya honyene, ahantu hasanzwe bimba amabuye y'agaciro muri Kongo hari ibirombe byinshi, mugabo hano muri Rubaya gusa bahimba itoni 150 za coltan gusa buri kwezi, uyu muhari wa M23. Aha rero umuntu ashobora kwibaza ati none ni kubera iki u Rwanda ari ruto? Iki ni cyakibazo mwatugize ko neza. Kubera iki u Rwanda ari agahugu gato ariko u Rwanda rukaba rubujije amahoro Kongo n'abakongomani? Bwana journaliste, u Rwanda nivyo koko nagahugu gato kandi ivyo twese turabizi, ariko rurafise ubufasha novuga bukomeye bw'ibihugu rutura nka Etats-Unis hamwe n'ibihugu vya Burayi. Ibi bihugu rero bwana journaliste nivyo biriko birafasha u Rwanda, cyangwa se nivyo bifashe mu mugongo igihugu c'u Rwanda. Aha twavuga yuko bwana journaliste novuga Union Européenne cyangwa se ubumwe bwa Burayi busanzwe butanga amafaranga angana ni miliyoni 10 z'amaeuro buri mwaka yagenewe RDF, no kuvuga igisirikare c'u Rwanda. Iyi ni imfashanyo isanzwe izi ubumwe bwa Burayi busanzwe buhereza RDF igisirikare ca leta y'u Rwanda buri mwaka. Tutibagiye ko na Pologne usibye ko itabaha amafaranga liquide, Pologne yaremereye RDF yuko ibahereza ibigwanisho byose baba bakeneye, no kuvuga irekipa igisirikare cha leta y'u Rwanda hamwe ni usibye kubaha ibigwanisho barafise na faveur yuko babahugura, babaha amaformation militaire yo ku rwego rwo hejuru hamwe novuga n'ibindi bikoresho by'itumatumanako. Aha rero murumva ko leta y'u Rwanda ifashwe mu mugongo kabisa ku rugero rwo hejuru, mbe novuga ko gusumba ibindi bihugu vya Afrika. Muri programme na bwana journaliste bise Global Gate, Union Européenne yemereye novuga yemereye ni kuvuga yashize investissement y'imiliyoni 900 mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose novuga ko ari ibintu biriko bituma leta y'u Rwanda ibyimvya agatuza cyangwa se iduza ibikanu mu gushaka kuza iratoteza cyangwa se iratwaza igitugu cyangwa se mu kubanira nabi ibindi bihugu bibanye. Tubandanye bwana journaliste, hama mu kwa kabiri ku mwaka wa 2024 Union Européenne yarakoranye amasezerano y'ubutare n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi Union Européenne yabikoze izi neza yuko leta y'u Rwanda idafise ubutunzi kama, nukuvuga idafise ahantu ishobora kwimba
ano mabuye y'agaciro, mugabo yabikoze izi neza yuko iyi leta y'u Rwanda isanzwe yiba amabuye y'agaciro mu gihugu ca Kongo. Ibi rero yabikoze mu yandi majambo, yashatse gushigikira leta y'u Rwanda kugira ngo igume yiba amabuye y'agaciro muri Kongo. Aha rero umuntu aca yibaza ngo leta y'u Rwanda yiba amabuye y'agaciro muri Kongo bigenze gute, canke ni mu buhe buryo leta y'u Rwanda yibamwo amabuye y'agaciro muri Kongo? Aha rero bwana journaliste, ndazi ko abadukurikirana ari incabwenge cyane wanashaka kuturusha, ni baranaliza ibintu tuba turiko turababwira. Nshaka ndabahe kano karorero, mu nkundire kabisa namwe mu birabe, hama muraza kugira ico muvuze muri commentaire. Mu kwa kabiri ku mwaka wa 2024 ubumwe bwa Burayi bwasinyiraniye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda ajanye n'ivy'ubutare, cyane cyane Coltan hamwe na Cobalt, kugira ngo leta y'u Rwanda ize irashora mu bihugu vya Burayi. Mu kwezi kwa kane, ni ukuvuga inyuma y'amezi abiri gusa, M23 yaciye yigarurira agace ka Rubaya. Iyi Rubaya niyo isanzwe ivamwo ibice 15 by'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Coltan na Cobalt, bisanzwe ni ukuvuga akuvura isi yose. Bivuze ngo ku kwezi nakivuze iyi M23 icukura amatoni 150 buri kwezi gusa, kandi aya mabuye y'agaciro aca yerekezwa neza na neza mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bwana journaliste, ndashaka ko abadukurikirana batahura uno mukino uriko urakinwa neza na neza muri Kongo. Iyo tuvuze ko bwana journaliste u Rwanda rufise ukuboko muri izi ntambara ziri muri Kongo, sinahura impamvu hariho abanyafrika batabitahura, batavyerekwa, mu gihe n'abenegihugu bo mu Rwanda ubwavyo benshi bavyemeza kandi babibona, basanzwe banabitahura. Aha mbere bwana journaliste, no kwibutsa n'abadukurikiranye yuko hasanzwe hariho n'umugambi wuko iyi ntara yose ya Kivu yegukira igihugu cy'u Rwanda, bimwe bise ngo ni balkanisation, wanashaka kugira ngo bikunde boroherwe no kuguma bariko bariyibira aya mabuye y'agaciro atankomanzi, atabantu bariko barabaraba mu kanwa. Bwana journaliste, uku niko ibihugu by'abazungu bisanzwe bikorera muri Afrika. Ahantu hatanga uburiro bwinshi cyane mu bihugu bya Afrika, usanga abazungu baha inguvu agahugu ubona ko mu by'ukuri atari inguvu gasanzwe gafise, kugira ngo bace kuri kajya gahugu bikunde baze kwiba mu bindi bihugu bibanyi by'ico gihugu. Aha mu minsi heze muri journaliste, twarumvise yuko cyangwa se byanavuzwe ku mbuga zitandukanye, aho ibihugu vya Burayi mbere na Amerika bisa nkaho byakinyaga kino yuko bifatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda. Aho umuntu yoca yibaza ati, bari basanzwe batazi ko u Rwanda rwiba ubutare muri Kongo? Ko tuzi imyaka n'imyaniko iheze u Rwanda ruko rwiba amabuye y'agaciro kandi rukadandaza muri ivyo bihugu nyene, ko dusanzwe tuzi ko ibi bihugu nyene ari ivyo biriko birahereza inguvu igihugu cy'u Rwanda. Baruha inguvu kubera iki? Ibi ni ibintu novuga ko bariko barakina, cyangwa se bariko barahenda amakungu yuko boba bazinutswe u Rwanda kugira ngo basamare maze babandanye gushika ku nyungu zabo. Aha rero ikindi kintu bwana journaliste ngomba guca nzako nsa n'urangiza kino kiganiro cacu, turiko turavuga cyane yuko FRDC atakigenda, ataco bashoboye, nkuko bariko ubwabo bariko barabigaragaza ku rubuga rw'intambara, aho mbere byagibonekana yuko atanahamwe bigeze bagwana. Iyo umwansi abasugereje baca bashira inko ku rutugu bakitumukira. Ibi bintu bwana journaliste birafitanye isano n'uku kuntu leta y'u Rwanda ikomeje kuvogera ubutaka bwa Kongo.
mu biganiro tumaze gucisha ngaha byinshi twarerekanye aho leta y'u Rwanda yakoranye amasezerano n'abantu bitwa ko baserukira Kongo mugabo by'ukuri ab'abanyarwanda binjiye muri leta y'u Rwanda nako ya Kongo, aho bagirana amasezerano yuko leta y'u Rwanda igomba gucunga imbibe za leta ya Kongo, ndetse bakanemera leta y'u Rwanda yuko iperereza ryago rigomba gukorera muri Kongo. Ibi ni ibintu bwana journaliste nuvuga ko byakozwe kugira ngo umugambi w'aba bazungu uzoborohere muri kazoza. Aha sinosubiramo ukuntu nuvuga muri FRDC ibice 60% by'abafata ingingo basanzwe ari 100% abanyarwanda. Aha rero bwana journaliste urumva yuko leta ya Kongo biyigoye bikiriko kugira ngo ishobore gushira ibintu ku murongo, kuko nimba ibice 60% by'abafata ingingo ari abanyarwanda, mwe mwibaza yuko boshobora gufata ingingo zicinyiza bene wabo, boshobora gufata ingingo zikura amata mu kanwa bene wabo? Ibi ntibikunda, bizosaba ingufu zitagira uko zingana leta ya Kongo kugira ngo ishobore gushira ibintu ku mugaragaro. Reka nshimire rero bona journaliste abadukurikiranye, nizere yuko tuza kongera mu biganiro byacu byo hanyuma tubashikiriza amakuru y'ibiko biravugwa ku rubuga rw'intambara.